irantangura amashimo yanje n'indirimbo ivuga ngo hari ijoro ryatowe. Yesu ashimwe. Hari ijoro ryatowe igihugu kiryamye Mariya na Yosefu basa bari maso bareza akana kaje kava mw'ijuru kaje kava mw'ijuru hari ijoro ryatowe intumwa z'Uhoraho zaje kubarira bungere icyabonetse mu gihugu ko umwami Yesu avutse umwami Yesu avutse hari ijoro ryatowe umucyo w'ijuru uzutumurikiye twese tubonereho agakiza kuko Yesu yavutse kuko Yesu yavutse iri joro ryatowe natwe nituririmbe tufatanye nabo mw'ijuru kuvuga impundu z'uwo mwana. Haleluya mukiza haleluya mukiza. Yesu nahabwa icyubahiro. Birashimira Imana. Soma ijambo riri muri Zaburi ya 91. Ijambo ry'Imana mwese muzi si gishasha ariko Yesu nahabwa icyubahiro. Nibaze ngo simvuze ku ijambo rya Noeli ngo nta Noeli abana bose barazi ko ari Noeli, benshi bazi ko ari umunsi mukuru w'abana. Mugabo Noeli si umunsi mukuru w'abana nk'uko tuvyiyumvira. Noeli ni umunsi mukuru kuri twese abacunguwe n'amaraso ya Yesu. Amen. Amen. Yesu nahabwa icyubahiro. Amen. Noeli ni umunsi utwibutsa ivuka rya Yesu. Nashaka gusaba umurundi wese, abanyamahanga, abari muri iki gihugu, abari mu mahanga ya kure bose, mutegure imitima yanyu kugira Yesu ayivukiremo. Gutegura mu mitima yanyu no kwiyeza no kwama munyejeje, kuko umuntu wese ntazi iminsi azomara muri iyi si. Noeli rero ije ntiwibaze ngo ni umunsi mukuru wo kurya umuceri no kunywa oya.
menya uti mbega Yesu arashobora kuvukira mu mutima wanje. Wisuzume umutima wawe uko umeze, utegure mu mutima wawe umenye Yesu ntavukire ahadakubuye. Yesu abamizagirire. Amen. Jewe bagushimira Imana n'ijambo ryo muri Zaburi ya 91 iravuga ngo uba mu bwigobeko bw'isumba byose ngo azokwama ari mu gitutu c'ishobora byose. Ndabwira uhoraho mu rubuhungiro bwanje n'igihome kinkingira, Imana yanje nizigira. Kuko imisozi kuko ariyo izogukiza umutego w'umutezi n'ikiza gihonya, uzokubundikira mu moya yayo kandi uzohungira munsi y'ivyubi vyayo. Ukuri kwayo niko nkinzo n'icuma co kwikingiriza. Ntizotinyishwa n'igiteye ubwoba mw'ijoro, canke n'umwampi urashwe ku murango, canke n'ikiza kigenda mu mwiza, canke n'agatikizo kayogeza mu mashoka. Yesu nashimwe. Amen. Ni Zaburi ndabahaye, uzoshobora kurisoma azoyibandane. Ni Zaburi ivuga ngo uba mu bwigobeko bw'isumba byose bazokwama ari mu gitutu c'ishobora byose. Ndabifurije kuba mu bwigobeko bw'isumba byose. Amen. 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 Uyu mwanya ndiko ndashiga intahe kuba ngishobora kuvuga, si ukubera nari mwiza gusumvya abandi cyangwa si ukubera nari umuntu akomeye gusumvya abandi. Amen. Ndashima Imana ko ari ubuntu yangiriye. Imana yarangiriye ubuntu bene data. Hallelujah. Jewe ndi umumama nubatse, ndi umumama mfise abana 10 n'umwana umwe yanyitangiye mu ijuru, n'abuzukuru 7. Yesu nashimwe. Amen. Nkaba ndi umupfakazi. Rero shaka gushimira Imana, maze imyaka 2 n'amezi 7 mfakaye. Shimira Imana yo mu ijuru ko yagiye inzigama, shimira Imana yo mu ijuru ko yagiye indinda gushika kuri itariki acashobora kuvuga Yesu, nubwo Satani yarazi ko bitazosubira gukunda kumvuga Yesu. Amen. Ariko shimira Imana ko bigikunda kumvuga izina rya Yesu ko rikomeye. Amen. 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 Kujya yatubwiye ati ndi umugabo w'abapfakazi nkaba na se w'imfuvyi, nzobazigama nzobarinda. Nagiye mbona ukuboko kw'Imana kugenda kunkorera ibitari bikeya. Amen. Amen. Yesu nahabwe icubahiro. Amen. Imana nishimwe. Amen. 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 Ikindi shimira Imana, shimira Imana ko yanyongeye iminsi yo kubaho kandi ku bwanje sinari gushika kwitariki. Satani yari yanteguriye urupfu kw'igenekerezo rya 13 Amen. z'ukwezi kwa 12. Nari mvuye ruguru ngeze ahantu hitwa Inyamutembere, ngo hitwa Mwikora. Nagize agisida n'imodoka, tuhageze fre icyanka gufata. Umushoferi aravuga ati fre nifata. Ndavuga nti basha Mana, ndabona urupfu ko rugize ariko sishobora gupfa. Amen. Amen. Navuze nti kuri simpa ndabona ko ntapfa, kuko ubuhanuzi bwari bwabivuze kenshi, abahanuzi bari bambariye kenshi, baravuga barambarira. Imana yo mu ijuru yagiye inzigama, si kubera nari umuhinga wa cyane, ariko ukuboko kw'Imana kwagiye kunkorera ibitangaza. Imodoka icitse fre, nabonye ko atakindi ndoshobora gukora, ubwenge bwaragiye, sanga nuguruye umuryango, ngasimbiye mu ibarabara, ntaguze umutwe mu ibarabara, n'amaboko ndayakubita mu ikaburimbi.
ariko icyo shimira Imana yaranzigamye bene data. Ibiro mfise kuva mu modoka ngasimbira mu ikaburimbi, imodoka iri kiragenda nk'iyasaze atacu ushobora kugira na kimwe, n'ubuntu Imana yangiriye. Rero kuba nkiriho n'amashimwe kuri jewe. Bene data bakundwa, nashaka kubifuriza ko mwokwama mwizigira Imana muri byose. Amen. Mu bizoba byose wizigira Imana. Wizigira Imana nayo izogutabara. Nasibye mva mu modoka ntazi ko mbaho, ndavuga ni yako nomanuka muri ya mwonga, reka nsimbe ivy'Imana igomba nivyo vyiza. Narasimbye simbira mu ikaburimbi, mu bituma umutwe hasi n'amaboko agwa hasi. Cyo shimira Imana ubwe nugarutse nakoze mu mutwe, numviriza ko umutwe utoba wasadutsemo kabiri. Sanga amaraso ariko ava ngaha ku mpande, mugabo numva umutwe urateranije ntabwo wasadutse. Rero shimira Imana yo mu ijuru yanzigamye ikafasha. Amen. Ubwa Satani yari yagombye kuri mwaka ntawe mara, ariko shimira Imana yafashije kurangiza uyu mwaka. Ni ibihere gucyubahiro, ni habwe icyubahiro. Shimiye abakozi b'Imana bose basengeye, abafashe amaboko basengeye mu byo naciyemo byose, abarundi bose bafashe amaboko yanjye mu byo naciyemo byose. Imana yo mu ijuru yabampera umugisha. Jewe naco mfise cyo kubariha, ariko ndazi kwijuru Imana izi guhemba yoyo izobahemba, kandi bazogenda babibona kimwe kimwe ku kindi. Imana yo mu ijuru ibahezagire. Yariyo ntahe nshatse gushinga ku munsi wa Noheli, n'umunezero kuri jewe. Amabande ndafise ngaha ku maboko aho nakomeretse, maze indwi zibiri zigomba gukwira ngizi ya accident. Satani wewe uje yagomba n'ivyarira, ariko shimira Imana ko ngishobora kuvuga, nkaba ngishobora no kwicara, nkaba ngishobora no kuvuga ngo warakoze Mana. Ishimwe n'iby'Imana nibihere gucubahiro. Amen. Amen. Mana data wa twese, Mana uri mu ijuru, Mana uhambaye, ndagushimiye kuri Imana ugira neza. Wowe urahambaye, uri Imana, we nturi Bayali cyangwa ngo ube Dagoni. Ndagushima kuri Imana ukora ibintu abantu bakabona ibyo wakoze hari iby'ingirakamaro. Ndagushima ingene wanzigamye muri accident naciyeko. Ndagushima ingene wanzigamye mu byaciye ku bugingo bwanje byose. Ibyo nagiye mbonesha n'amaso yanje ni byinshi Mana, sinobivuga ngo ndabimare. Ndagushima ingene wabanye nanje, ndagushima ingene wazigamye umutima wanje, ndagushima ingene wazigamye amagufa yanje ntiyagire na rimwe ryavunitse. Nubihere gucyubahiro. Shimye Imana yo mu ijuru yo yakoze ibikwiriye, yo yakoze ibikomeye kuri jewe. Ntaco mfise notanga, ariko Mana uranyigisha kugukorera icyo kimaze intanze. Umutima wanje wigishe guca bugufi ku murango no mu ijoro. Urakoze Mana, nuhabwe icyubahiro. Izina ryawe ryame rishigwa hejuru ku murango no mu ijoro. Tugusenze muri ibi bikeyi byinshi, turazi kubiduha ku buntu. Shishikara kuzigama abacu natwe, mu izina ryawe ryera niho tubisenze. Amen.